muntu ariko aratabarizwa n'umuryango wiwe yitwa Kabura Kosana batazira komanda. Yahoze ari umukuru w'umugambwe Parpehutu FNL mu mugambwe wa Gahutu Remi. Bivugwa yuko bakoranye cyane na Gahutu Remi kandi abatari bake baramuzi. Uyu mugabo rero ngo yahunze 72 ahungira mu gihugu ca Tanzania. Ibikorwa vya politike yabikora ari yari. Uno mwanya rero ngo arapfunze, akaba yafashwe n'igipolisi ca Tanzania, akaba apfungiwe muri prison y'igipolisi yitwa Central Police Kanda Marum, Dar es Salaam. Reka ndahasubiremwo, Central Police Kanda Marum iri Dar es Salaam. Central Police Kanda Marum, Dar es Salaam. Ngo yafashwe ku munsi wa gatatu mu ndwi iheze, hari tariki 17 z'ukwezi kw'indwi mu 2024. Ngo hari saa 2 z'ijoro. Umuryango wiwe rero uramutabariza kuko batinya yuko ashobora gusubizwa mu gihugu c'u Burundi. Bagira bati hamwe yotwagwa mu Burundi yoshobora kugirirwa nabi. Basaba uwo wese abishoboye kumutabariza kugira ngo ntatwagwe mu gihugu c'u Burundi. Eka kandi ngo n'umuryango wiwe ushobora kuba utorohewe. Turasabye rero uwo wese abishoboye, baba abo bagendanye canke abagenzi, uwo wese abishoboye yokora ibishoboka byose kugira ngo umuntu akingigwe kandi n'umuryango wiwe ukingigwe. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Reka twibananize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.